Yesu ashimwe cyane. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igisibo cawe. Jewe tugiye kuganira izi nyigisho z'igitabo cy'ibyahishuro Yohana. Nitwa Mbonimpa Abeli. Uyu munsi tugiye kuraba uko Yohana yiyeretswe n'umwami Yesu. Uyu Yohana nk'uko twabibonye ni wa wundi Yesu yasezeranira atuwo ngomba ko azogumaho kugeza abonye ubwami bw'Imana. Ubwo rero Yohana ashingiye intahe ibyo yabonye ari mu kizinga c'Ipatimo. Aho Patimo ni zinga riri hagati mu mazi. Iryo zinga baritwaramwo imbohe zipfunzwe. Yohana rero nawe atwagwa muri bo gupfungirwa muri iryo zinga, ahorwa ijambo ry'Imana, ahorwa gukorera Yesu Kristo. Aha haradusobanurira yuko umuntu wese, umukozi w'Imana wese atagomba kwiyumvira ko azovuga ubutumwa ari uko ahiriwe, azovuga ubutumwa yuko bose amukomera amashi, azovuga ubutumwa ari uko bose amubwira bati komeza komeza vuga. Umuvuga butumwa agomba kuvuga ubutumwa no mu gihe gikwiye ndetse no mu gihe kidakwiriye. Uyu Yohana agomba kutubera akarorero. Mwene data, nawe birashoboka ukaba nawe ufise uburyo bwo gukorera Imana, ariko ukaguma uvuga ati ndakeneye ibi, ndakeneye gutunga, nanje mbanze mere nk'abandi. Ariko wibagiye ko Yohana uyu yavuga aboshwe, yavuga ari mu munyororo, yavuga ari mu kizinga, ahantu hazungurutswe n'amazi, ahantu aguma abona imikuba y'amazi, ahantu yatandukanijwe n'abi wabo, ahantu yatandukanijwe n'ishengero, ahantu yatandukanijwe n'abo bari bafatanije, ahantu bene hahandi umwana arira nyina ntiyumve. Aho niho Yesu Kristo yamusanze, aho niho Yesu Kristo yamusanze. Mwene data, ndagira nkubwire ngo nubwo wowe uri murashaka gukorera Imana, ugashaka gukorera Imana uhiriwe, ndagira nkubwire ngo ivyo biranyuranye n'ijambo ry'Imana, ivyo biranyuranye n'umuhamagaro w'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Reka dusengere ijambo ry'Imana rero tugiye gusangira hanyuma dukomeze. Haleluya. Mana, ndagushimiye cyane muri aka kanya ukuntu wongeye kungirira neza, nkaba nongeye guhabwa uyu mwanya wo kugira ngo dusangire amajambo y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ndisabiye umugisha, ndisabiye kurindwa no kuzigamwa, ndasabye mpwemu yera kumpa gusobanurirwa kugira ngo nanje mwami nsangire na bene data aya majambo meza y'igikundiro, majambo y'ubugingo. Nubihere gucubahiro ku bantu bose bagiye kumva izi nyigisho. Mwami, ubasuke ko mpwemu yera, ubwo baza kumva basobanukirwe, batahure, maze mwami Yesu Kristo bahite nabo bakora imirimo, bakora ibikorwa, bakoreshwa iby'ubuhizi n'iby'ubutwari. Umuntu wese ariko arumva ubutumwa bwiza ababarirwa ibyaha, yihane, yakira agakiza, ahinduka abicaremwe gisha, amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu Kristo, ndabigushimiye Yesu kuba bari ibyaha byabo byose. Urakoze mwami. Haleluya, urakoze kubikoze Mana. Ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turasoma duhereye ku murongo w'9, dusoma iki gice cyose, hanyuma turaheza rero tugende dusobanurirwa kimwe kimwe ku kindi. Umurongo w'9 haravuga ngo, jewe Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ubwami n'ukwihangana biri muri Yesu, nari ku kizinga Patimo cyo mu kiyaga, bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ico ubona ucandike mu gitabo, ukirungikire amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tuatira, ni Sarudi, ni Filadelufiya, ni Lawodikiya. Mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje. Mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara ndwi by'izahabu, kandi hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu,
kandi umutwe wiwe n'umushatsi byari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umweru canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe byasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshira ku kuboko kw'iburyo ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima. Nari narapfuye, kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira, mfise imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandike ivyo ubonye n'ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ivyo. Ibanga ry'inyenyeri ndwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo n'ivy'ibi biterekwa kw'amatara ndwi vy'izahabu. Inyenyeri ndwi nizo bamarayika b'ayo mashengero, ibiterekwa kw'amatara ndwi navyo nivyo mashengero ndwi. Haleluya! Yesu ashimwe. Bwoko bw'Imana, bene data, nimwumve ivyo Yohana adushikirije. Aratubwira ngo jewe Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kizinga Patimo co mu kiyaga, bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Haleluya! Yohana atanguye atubwira amarushwa arimo aracamwo, amagorwa arimo aracamwo. Bakristo bene data, umukozi w'Imana yemera guca mu magorwa. Nimba ugitinya amagorwa ntabwo uri intumwa. Nimba utinya gutotezwa no guhamwa ntabwo uri umukristo. Nimba wumvise bakuvuze ugaca wumva umushatsi urashingutse, ugaca wumva umenga biranse, ndagira ngo ubwire ngo ntabwo wahamagawe. Abahamagawe baratotejwe, baricwa, bagirirwa nabi, barahamwa, ariko umwami Yesu Kristo hari ijambo yavuze ngo namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakarementaniriza babahora gushingira intahe Yesu, ngo kuko ariko babikora igihe bama bariko barahiga abavugishwa n'Imana, babica, babahama, babazira. Bamwe babita ngo wa musazi ngo araje, babita abasazi. Abandi babita yuko batabereye kubana n'abantu kuko babona ko bavugishwa n'Imana. Umuntu wese avugishwa n'Imana ari mu marushwa. Umuntu wese avugishwa n'Imana yemera kwihanganira amagorwa, kuko na Yesu yari umwana w'Imana, byaramushikiye. Yesu yaravuze ngo nibabanka ngo muze mumenye ko nanje babanje kunyanka, ngo ariko nimuhumure jewe naranesheje isi. Haleluya! Yohana rero atanguye gutubwira ati bamuhora gushingira intahe Yesu, bamutwara mu izinga ry'Ipatimo kumupfungirayo ku munsi w'Imana. Uyu munsi w'Imana Yohana yari muri mpwemu. Birashoboka nawe ukagira umunsi ukaba muri mpwemu. Aha Yohana yari muri mpwemu ku munsi w'Imana. Kubera iki yari muri mpwemu kuri uyu munsi w'Imana? Ni umunsi wo guterana. Uguterana kw'intumwa zaraterana. Intumwa zaraterana. Mwibuke ko Paulo yavuze ati ku munsi wose wa mbere w'iminsi ndwi, ku munsi wose wa mbere w'iminsi ndwi mu materaniro yanyu muze buri muntu wese yegeranye ishikanwa, kugira ngo Paulo niyaza baze bashobore kubimuha abitware kubiha aboro b'i Yerusalemu. Ku munsi w'Imana, uyu munsi w'Imana uvuga iki? Uvuze umunsi Yesu Kristo umwami w'abami yazukiyeko. Haleluya! Umwami Yesu indwi zose yagenda aterana, agaseruka, akagendera abigishwa giturumbuka, inzugi zaba zugaye, ariko umwami Yesu akaza akababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Ku munsi w'Imana ni umunsi ugira 8 uhereye isabato ishize, niwo bita umunsi w'8
canke ukitwa umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Ugombye wita umunsi ugira 8 canke ukawita umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Uyu munsi rero wuhoraho, uyu munsi w'Imana, Yohana yari muri mpwemu. Yohana yari muri mpwemu. Yari muri mpwemu, yarariko arasenga, yarariko aribuka, yararimo araterana yiyibutsa, nubwo yari mu ngasho, nubwo yari muri Patimo mu kizinga, ariko yarari muri mpwemu, yarariko arasenga. Birashoboka nawe hari igihe bishika ukaba muri mpwemu uri murasenga. Haleluya! N'umwami Yesu byarashitse, aranezerwa, agirira akanyamuneza kenshi muri mpwemu yera. Aravuga ati, Data ndaguhimbaza kuko ibiba bihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Yohana nawe yarari muri mpwemu, yari yuzuye akanyamuneza, yari yuzuye umunezero. Haleluya! Yarari muri mpwemu. Kumbure birashoboka yarariko arasoma Bibiliya, kumbure birashoboka yararimo aratazira, yararimo arahimbaza, kumbure birashoboka. Ese icoma nawe ukaba muri mpwemu umunsi umwe, ese icoma nawe hakagera igihe ukabafata ibihe byo kuba muri mpwemu. Imana ishimwe cyane. Yohana yabaye muri mpwemu, kandi yarari mu munyororo, yarari mu kizinga hagati y'amazi, yarari ahantu bagiye gutwarwa kugira ngo baje kwimba inzahabu na za mine, kubera barabanyororo. Ariko Yohana yari umusaza, yari yicaye ahantu ari muri mpwemu, agizacya aza yumva ibikomeye n'ibihambaye. Ku murongo w'10 haravuze ngo, ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, cubona ucandike mu gitabo, ukirungikire amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tuatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Haleluya! Mwene data, iyo uri kurasenga hari igihe uja muri mpwemu, hanyuma Imana ikaza ikakuganiriza. Aha rero Yohana yagize aza yumva Imana iraje. Haleluya! Cyo gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo, mwami mugavye musenge mu bihe byose, musenge mu bihe byose mutibagiye ku munsi w'Imana, musenge mu bihe byose mutibagiye ku munsi w'Imana. Haleluya! Bene data, ku munsi w'Imana yarari muri mpwemu. Nuko rero aha rero aza yumva ijwi ririko riramuganiriza. Ijwi ryaje riturutse inyuma yiwe, ijwi ryaje riturutse aho yarari yicariye. Kumbure yari yicaye, canke yarariko arahimbaza atazira asenga, canke yarapfukamye ari mu masengesho. Hanyuma rero aza yumva ijwi ritanguye kumuganiriza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero umurongo wa 12 uratubwira ingene yahindukiye kuza kuraba uvuganye nawe ninde. Mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara ndwi by'izahabu, kandi hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Yohana arahindukira, agiza cyabona, yabanje kubona ibiterekwa kw'amatara ndwi by'izahabu. Haleluya! Ngo hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara ngo abona usa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge. Uyu n'umuherezi. Hano rero Yohana yahindukiye kuraba. Hano haratubwira guhindukira. Guhindukira, Yohana yarahindukiye nka kurya wosoma mu isezerano rya kera. Imana ishimwe cyane. Yarahindukiye nka kurya wozingurura Bibiliya, ukazingurura mu isezerano rya kera, ukabona imyambaro y'abaherezi, ukabona uko bubaka urusengero n'ivyo barukoreramwo, ukabona ibitereko kw'amatara ndwi, ukabona ivyari biri mu isezerano rya kera byose. Ibi bidusobanurira yuko buriya buherezi bwose bwa Aroni, biriya bikorwa byose by'abaherezi byasobanura, byagereranya umwami Yesu Kristo, umuherezi yaragira ngo azaze atari bwahishurwe, ariko byabanje kuza mu kigereranyo, byabanje kuza mu kigereranyo. Ibikorwa byose umwami Yesu
yagomba kugira ngo azakore mu isezerano risha, abaherezi barabiparatika. Ndagira ngo mbibutse yuko aho hantu abaherezi bakorera hari ahantu umuherezi yinjira rimwe mu mwaka, akagenda yambaye impuzu zikayangana, zera, nziza, zitanduye, zishika ku birenge. Hanyuma rero akagenda yambaye na ya mabuye 12 y'Abisirayeli, akagenda yambaye na ya efodi, akagenda yambaye na ca gitambara cera mu mutwe. Hanyuma rero akagenda ahantu yinjira rimwe mu mwaka. Aho hantu n'ahantu hinjigwa n'umuherezi mukuru. Uyu muherezi mukuru yagereranywa n'umwami Yesu, azokwinjira ahera kugira ngo adutangire ikimazi cy'impongano, ikimazi c'amaraso yiwe Yesu yatanze ku musaraba. Uwo muherezi kera yajana amaraso y'ibikoko kugira ngo ayatangire abantu, ariko uyu mwami Yesu we yaje atanga yiwe maraso. Aha rero mwami Yesu yiyeretse Yohana amuturutse inyuma. Ahindukiye Yohana gizatya, azabona umuherezi, azabona yabanje kubona ibitereko kw'amatara, bisobanurwa ngo rwa rusengero ca kigereranyo c'ivyari bikorwa kera, yagize atya azabibona biri nyuma yiwe. Haleluya. Ubwo rero ivyo vyari bigereranyo bisobanura yuko Yesu ari we muherezi mukuru, ari we yasubiriye buriya buherezi bwa kera, buriya buherezi bwa Aroni, buriya buherezi bw'Abalewi, babaherezi bakuru bahora batanga ibimazi. Yesu yaraje kubishikira kuko niwe segaba. Yesu niwe nyenevyo, niwe segaba, niwe aganza urugo rw'Imana. Haleluya. Ibi bitereko kw'amatara ndwi biradusobanurira ivy'amashengero ndwi. Turabuza kurabira hamwe ibijanye n'iki giharuro ndwi kivugwa. Muri iki giharuro ndwi turabona ibitereko kw'amatara ndwi, tukabona amashengero ndwi, tukabona impwemu ndwi z'Imana zihora imbere y'Imana. Izi mpwemu ndwi nejo twarazisomye, twarabonye ivy'impwemu ndwi. Haleluya. Ivyahishuro Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 4 haravuga ngo, jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Asiya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi igirize, biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo icabona co kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abaganza bo mw'isi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ng'ubuntu buva kuri iyo ntebe, buva kuri ibyagiye kuri iyo ntebe, no ku mpwemu ndwi ziri imbere yayo. Iyi mpwemu ndwi, izi mpwemu ndwi turazi ko izi mpwemu ndwi zigaragaza ibikorwa by'ubutwari n'iby'ubuhizi by'umwami Yesu Kristo. Yesu Kristo afise izo mpwemu ndwi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kugira ngo abashe gukora iki gikorwa cyo kwitangira umwana w'umuntu, cyo gucungura isi, cyo gutabara isi, cyo kurokora isi. Izi mpwemu ndwi zigaragaza ubwenge n'ubutwari n'ubuhizi n'ubushobozi n'icubahiro n'ubwami n'inganji. Ibyo byose bikubiye muri izo mpwemu ndwi z'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nuko turakomeje umurongo waho twari tugejeje ku murongo w'14. Kandi umutwe wiwe n'umushatsi byari byera nk'ubwoya bw'intama y'umweru canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Haleluya. Turabonye yuko umwami Yesu Kristo ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire
mu majambo twagiye dusoma twigishwa, umuherezi kera yarambara akitunganya, akambara ivyera, agashaza, akabegwa, byagereranywa, byasobanura icubahiro n'agateka n'ububasha n'ubwenge n'ubushobozi byari biri muri Yesu Kristo, umuherezi w'ukuri. Haleluya! Kuko bari abaherezi bose bagenda bapfa, bagapfa bagasubirwa n'abandi, kandi umwe wese yinjirayo rimwe mu mwaka, hanyuma igihe kikarangira abandi bakamusubirira, nabo bakagenda binjira rimwe rimwe mu mwaka ahera cane. None rero wowe nanje uyu munsi nkubwira ngo turahiriwe, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, kuko wewe yarinjiye, yinjirayo rimwe rizima, ahora ari umuherezi ibihe bidashira, ahora ari umuherezi mu buryo bwa Melikisedeki, ahora dusengera, ahora dusabira, ahora ari imbere y'Imana, ahora dutangira ikimazi c'amaraso yiwe. Mwene data ndagira ngira ngo igihe wemera kwihana, ntiwihenze igihe wemera gukorera Yesu, ntiwihenze igihe wemera kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ntabwo wihenze, ntabwo wataye umwanya, warahisemo kandi wahisemo neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Imana ihabwa icubahiro. Umuherezi wacu ni Yesu. Yesu ni umuherezi mukuru aganza urugo rw'Imana, ngo kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri indwi. Izi nyenyeri indwi zirasobanura nk'uko umwami Yesu yabisobanuye hepfo ku murongo wa 20. Yesu yarabisobanuriye Yohana ivy'izo nyenyeri indwi, aramubwira ngo ibanga ry'izi nyenyeri indwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo n'ivy'ibi biterekwa ko amatara ndwi vy'izahabu. Inyenyeri ndwi nizo bamarayika bayo mashengero, ibiterekwa ko amatara ndwi navyo nivyo mashengero ndwi. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Ngo izi nyenyeri ndwi nizo bamarayika. Abamarayika bagereranywa n'izo nyenyeri. Buri shengero ryose ryaraba rifise umumarayika waryo. N'ubu ndagira ngo mbabwire ngo abakozi b'Imana, ishengero ry'Imana rirarinzwe, rirafise umumarayika aguma atanga raporo, aguma ashikiriza, aguma araba uko ibintu bimeze. Ndabwira abakozi b'Imana yuko iyo muri ngo murakorera Imana, murafise umugenzuzi, murafise umukontorozi kugira ngo akomeze akurikirane. Ibyo abamarayika rero nabo barashizweho kugira ngo baze bakurikirana baraba yuko ibikorwa bingo biragenda neza, yuko byose uri murabikora mu bugombe bw'Imana. Mukozi w'Imana iyo ukorera Imana, banza usuzume yuko ibyo uri murakora ari byo mpwemu yaragutegetse. Banza usuzume yuko ibyo uri murakora biri mu bugombe bw'Imana, canke ubwo ntiwoba uri kurinezereza. Kuri ubu ni murakorera Imana kubw'ibigira 10 baguha, kubw'amashikanwa baguha. Kuri ubu nturi murakorera Imana kugira ngo ukorere icubahiro, kugira ngo ushimwe n'abantu. Ivyo byose umumarayika aravyandika, ivyo byose marayika aravyandika. Urashobora kuba uri murakorera Imana ariko uvuga ati nzohembwa ukwezi guheze, hari amahera bazompa isheke, bazompa ibi, nzohabwa ibi, nzokorerwa ibi. Ibyo byose suzuma urabe ni waba uri murakora uko, marayika aravyandika. Kandi mwene data ndagira ngo ibihembo byawe uri murabihabwa. Ibyo wohawe we uhisemo kubihabwa uyu munsi nonaha. Hano rero Yohana aratubwira ngo ndamubonye, murongo wa 17, ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze ashira ku kuboko kw'iburyo ati ntutinye, jewe ndi wa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima. Nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira. Fise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Umuherezi wacu arimo arisobanura, arimo arivuga, arimo arabwira Yohana icari n'ukwari n'icakora. Haleluya! Yohana yaragize ubwoba, yikubita hasi imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye. Mwene data, intumwa yongeye kubona Yesu, nubwo yari barabanye iriya myaka yose, ariko yongeye kumubona amera nk'upfuye agihumura.
Yesu araza mukoza ukuboko ati ntutinye, ati jewe ndi muzima. Haleluya. Ndi wa wundi yari yarapfuye, ndi wa wundi yari yarapfuye. Iri jambo nanje ryarongeye kundemesha. Yesu Kristo ni mwibaze bene data, Imana dusenga irivuga iti nari narapfuye. Umwana w'Imana nzima Yesu Kristo Mesiya yari yarapfuye, ntabihisha, ntabideha, ntabitinya kubivuga. Ariko abantu turatinya, tugashaka kwiha ibyubahiro, ugasanga umuntu ariho icubahiro, ugasanga umuntu arashaka kwinyegeza no kwihishahisha, agashaka yuko yokwama yivuga ko aragakomeye. Ariko hano Yesu yiyeretse Yohana, aramubwira ati jewe atahubona nari narapfuye, nari narapfuye, atariko mpora ndiho, mpora ndi muzima. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, mbega nawe haraho wigeze gupfa? Haleluya. Haraho wigeze gupfa? Nimba utarapfa, ubu none urindiriye iki? Ndagira ngo nkubwire ko abakristo twapfanye na Kristo, twapfanye nawe. Nimba wewe rero atahurigera upfa, nimba hatarahurashika hariya ngupfe, Yesu yaravuze ngo akabuto katagiye mu ivu ngo kabore ntigashobora kumera, ariko kabanza kubora, kamara kubora kagaheza kakamera, hanyuma kagakura kakahunda impeke. Rero gahunda impeke ariko kabanje guca mu ivu. Nimba utarapfa nawe mwene data, hitamo gushingira intahe uvuga uti nari narapfuye, nahora ndi umusambanyi, none ubu narabikize. Nari narapfuye, ati none ubu mpora ndi muzima. Nahora ndi mboregwa, nahora ndi umugwanyi, nahora ndi umwicanyi, nahora nywa ibiyayura mutwe, atari ku unero ati Yesu yaranzuye. Haleluya. Jambo ry'Imana bavuga ngo napfanye na Kristo, nzuranwa nawe, ngo ubu si jewe nkiriho, ngo ariko ni Yesu ariho mu bugingo bwanje. Imana ishimwe cyane. Mwene data, twapfanye nawe mwibatizwa, twapfanye nawe mu kwihana, ubu turiho muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Yesu rero avuga ngo nari napfuye kandi ndi muzima. Haleluya. Ngo mpora ndi muzima ibihe bitazoshira, mfise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo yarazutse, azuka kuzohoraho ibihe bidashira. Nawe mwene data wazuranywe na Kristo kuzohoraho ibihe bidashira. Umwami Yesu niwe afise imfunguruzo zo kugira ngo apfungure, imfunguruzo yugurure inzugi, kuko Yesu niwe yugurura ntihagire uwugara, niwe yugara ntihagire uwugurura. Mwene data, ndakuraritse kumuhamagara no kumuha ikaze mu bugingo bwawe kugira ngo akugururire, akugururire ibyugaranywe, agusubize umunezero, agusubize amahoro mu mutima. Ugenda widoga canke wiganyira, nturakizwa, nturaronka amahoro, nturaronka ikigusubiza umutima mu nda, uracagenda ufise umutima uhagaze. Ruhuka, ruhukira muri Yesu. Yesu niwe afise urupfunguruzo rwo kukugururira ivyo byose, bimwe byose wabuze, ibyo wazimije, umunezero wabuze, ibyo wazimije, ibyawe byaragiye, byarazimanganijwe, byaratwawe. Ariko ndakubwira ngo muri aka kanya wongere kumenya ko Yesu ari we afise urupfunguruzo rw'ibibazo byawe, rw'intambara ucamwo, rw'ibigeragezo ucamwo, ibyo byose urimo uranyuramwo. Yesu arabizi kandi yiteguye kubigukiza, yiteguye kugururira. Uraboshwe, uri mu gasho, uri mu munyororo, urapfunzwe, amashene, imigozi n'iminyororo byarakuboshe, ariko Yesu yaraje kugira ngo akubohore. Niwe asigaye afise imfunguruzo, za mfunguzo zimwe zari zaranyazwe Adamu yari yarazishikirije, azishikiriza umwansi, ariko Yesu ubu niwe azifise. Haleluya. Yesu ubu niwe afise imfunguruzo, niwe yuguruye muri paradiso. Igihe yacikana yabwiye wa musuma ati uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Yesu acagenda gufata imfunguruzo, yarazifashe, ubu niwe azifise. Imfunguruzo ziri mu biganza by'umwami Yesu Kristo. None mwene data, niwakira umwami Yesu, niwakira agakiza, nuhitemo Yesu, nuhitemo neza, niwakira umwami Yesu, niwe gisubizo, niwe rupfunguruzo, niwe bisubizo ku ngorane umuntu wese arimo, niwe gisubizo ku ntambara zose urimo. Imana ibahezagire rero. Haleluya. Tugiye gusenga muri aka kanya, dushimira Imana
kuko yongeye kudusangiza amajambo y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nuko rero abumvise ubutumwa bwiza mwese dufatanya amasengesho dushimira Imana, kandi uhe Imana umutima wawe, wakira agakiza. Wewe wumva ufise icaha wihane, tugiye gusenga. Wewe wumva ukeneye kwakira Yesu wihane muri rino sengesho. Haleluya. Mwami wanje Yesu, ndagushimiye, ni wowe muherezi mukuru ukora mu rugo rw'Imana ibihe bidazoshira, uhorera umuherezi mu buryo bwa Melikisedeki. Ndagushimiye Mwami, ndakweretse ubwoko bwawe, ndakweretse ishengero ry'Imana, ndakweretse abera bose Mana, kugira ngo bongere kukwakira Mwami n'umukiza mu gingo bwawe, maze Mwami ingorane bafise zose zibaveko, maze Data wongere kubugururira, kuko ari wowe wugurura ntihagire uwugara, kandi wugara ntihagire uwugurura. Wongere kubugurira kugira ngo intambara barimo bazivemo, ibibazo barimo babivemo, ibi byaha bagifise bavyihane, umuntu wese agikora icaha yature. Yemangire Kristo, ubaha ubushobozi bwo mu kugendwa mu kubamfu bwo gutsinda ibitero n'intambara zose Mwami, ubagwanirira ubabera intsinzi mu gitondo no ku mugoroba, iminsi yose yo kubaho kwabo, kugira ngo hanyuma twese dutahuruke mu bwami bwawe butazoshira. Ndabisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Umwami Yesu abahezagire cyane, mukomeze kuzigamwa, mukomeze kurindwa. Nuko Umwami Yesu abagirire neza. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Haleluya, amen.